ishuri rya ETS Kamenge ritegerezwa gusubirana agateka ryahorana kera. Bire ni bimwe mu bishikirizwa na Engineer Germain Ndayishimiye, umuyobozi mu by'ubuhinga ku ishuri rya ETS. Rero akaba abishikirije mu gihe ishuri riri mu myiteguro yo guhimbaza imyaka 75 iheze ribayeho. Urubanza tumaze umwaka twitegurira twakoze ni byinshi mwabibonye mwazungurutse mwabonye yuko ibyo twakoze twasize amarangi inyubakwa y'ubuyobozi ariko n'amashuri 18 hanyuma iyi koridoro mayibona ko twayikozeko hanyuma n'uburaro abanyeshuri barara bafungurira naho nyine tuko twasubiramwo kugira naho nyine abana bacu baryame ahameze neza. Ikindi twakoze ni cerekeye ivyerekeye ivyigwa twaronse ingabire y'amamashini atari make kugira ngo abana bacu banye bazokwige neza. Ingwara dufise nuko abanyeshuri mba ni benshi kandi bose biga informatique nuko twagerageje ko guca hirya no hino twaronse ingabire y'imashini zitari nke kugira ngo abana nabo nyene bige neza. Ikindi naco nuko twaronse matera kugira abana baryame neza, murazi yuko kugira ngo uvyuke neza wiyumvire neza nuko baryamye neza. Abanyeshuri twaronse ingabire y'imatera zabo y'imatera 310 ziryamika abanyeshuri 320 ndako ibyo twaye buryo butari buke. Abanyeshuri rero ubu nibaze yuko iyo ngabire iyo abatuhaye iyo ngabire nabaciye ngaha nabize ngaha nabahatwaye nabakunzi nabaharereye mbako cyo bakoze nikorwa gishimije cyane kugira abana baryame neza bukeye bashe kwiga neza. Gutegura urubanza rudasanzwe imyaka 75 kandi hari aho urubanza rurenda rushika umuntu atarakwiza mwese mwarakwiza cyose. Sinumva ko turakwiza mugabo aho tugejeje bimeze neza mugabo n'abandi bose bagerageze bazi badufashe bafashe abana babo barumuna babo inshuti zabo kugira ngo abana bacu bige neza hanyuma kugira ngo ETS Kamenge igumane kagateka umunyeshuri aje mu ishuri yige neza kubera zibaryamye neza azibafunguye neza nta ngorane y'ifungwa ngaha dufise kugira ngo abana rero bazovunga abafundi beza b'igihugu. Imyaka 75 irakwiye hari ikindi mwo twifuza gushika ko kiretse cyo mucitse ko munsi. Ego cyo twifuza sibike ishuri irakuze yaramuye abantu benshi mugabo naho nyene cyo nifuza nuko ETS Kamenge isubirana agateka kame kakera. Kuva twe tuje ngaha twihaye ihangire ko ETS isubirana kanovera kame kakera hamwe societe yose ivuga iti umukozi mwiza nkeneye no muri ETS Kamenge. Aho rero no kuva yuko rero ngaho cyo dukeneye ni kimwe turakeneye nuko abana bacu bigishwa n'abarimu basimenye bukwi hango nsaba le gouvernement intwaro idufashe isubire mwe byakera umwarimu wo ngaha agenda hanze kwiga hagarukana kanovera hagarukana akanyene katagose kamenye ubweze kugira ngo uko turi ngaha uko buhinga butera buhinduka ku myaka natwe tugume turi ku munsi nico twifuza yuko rero bishobotse abaturongoye abishoboye abagenzi badufashe kugira ngo n'abantu bacu abakozi bacu babandanye bakarisha ubwenge. Nawe Jean Bosco Nzitonda umuyobozi w'ishuri ry'imyuga ETS ryo mu Kamenge ashikiriza rero ko ngo iryo shuri riramura incabwenge cyane ku buryo mu masosiyete atandukanye usanga hariyo abakozi bize ku ishuri ETS Kamenge. Nawe nyene tumwumvirize. Ibi ko twateguye no munsi musange muzi ko tumaze twategura urubanza rwa yubire rwa ishuri zari kwije imyaka 75 riramura igihugu kuko ishuri ryabayeho kuva mu 1949 tukatugeze mu 2023 rimaze rero imyaka 75 riramurira igihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu muri minsi rero turiko tutegura urubanza rudasanzwe rwa yubire kwiyo myaka ni yubire do diama. Rero uyu munsi uri hejuru twateguye yuko tuzakora ibikorwa by'isuku mu mpande zose z'ishuri ETS Kamenge na cyane mu nzo gutegura urubanza kuko ruzoba ku munsi wa gatandatu iteka 72 z'ukwezi kwa kane. Niyo sango ntabanduka ngo umunsi mukuru uzobera. Baramutse dutegura rero kugira isuku cyane mu mpande zose. Aha muna duhagaze ngaha bana ko duhagaze imbere y'ibiro by'umuyobozi bw'ishuri
n'amashuri amwe hirya no hino hari amashuri hose no mu buraro bw'abanyeshuri bariko baragira isuku mu mpande zose z'ishuri kugira twitegure urubanza ETS Kamenge hari isuku mu mpande zose. Ego none mwebwe muri iyo myaka 75 muhejeje rino shuri rimaze nyamukuru mwebwe nko mu bintu muvuga muti ibi bintu nivyo bikuru iri shuri ryaranguye nibihe delegate? Murakoze kutubaza cyane ico kibazo. Ishuri rya ETS Kamenge ni ishuri kumbure mashuri y'imyuga ryabaye rya mbere. Iri shuri rero rafise akamaro gakomeye mu buzima bw'igihugu na cyane mu mirimo y'ubuzi butandukanye. Tugiye kuraba muri rusangi iri shuri rifise ibisata bitandatu riramurira igihugu. Hariho igisata c'amatara système hakaba igisata ca electromécanique n'igisata naco c'ubuhinga gikomeye, hagacaba n'igisata ca electronique naco nyene je n'ubuhinga bw'ubushakashatsi bwa none, hagacaba na informatique de maintenance, hagacaba informatique de télécommunication na mécanique générale. Niho bari byose bitatu ko ari byinshi cyane mu mpande z'igihugu na cyane mu gihe dushobora kuramurira abanyeshuri. Iri shuri rero cimaze kurangura bikomeye nuko novuga ngo mu masosiyete amwe menshi duhereye nka za Rigidezo tukaja za Brarudi tukaja za Susumo za OTB afite hano sasaba abakozi b'abahinga bize ibintu by'ubuhinga aho hanugiye hose wasanga abakozi bize ETS Kamenge. Nico bituma rero ishuri rya ETS Kamenge ndafise ibintu byinshi byakoreye iki gihugu kandi n'ubu bikabana rigikorera kuko ishuri ry'imyuga rero barira muri abafundi musanga muze ko abafundi bakenerwa mu mpande zose z'ubuzima bw'igihugu. Naco gituma rero ishuri nkuko twabivuga ishuri ry'akamaro kandi rikenewe gushigikirwa kugira ngo rigumane inguvu rigumane ubumenyi bw'akanovera kugira ngo kandi musanga muzi ko umufundi mwiza yagiye mu banga y'igihugu abagiye gushira mu ngiro ivyazi yize sibyo gukwegerako. Ibyo tumaze kubona rero by'akamaro turamaze gutabanza ko umunyeshuri arangije ko ETS Kamenge yagiye kurangura imirimo hatandukanye nkamara amazi ishuri kandi amara amazi igihugu bisigaye ko bagiye bafise ubumenyi bukwiye kandi buhagije. Naco gituma twuboneraho gusaba yuko dufatiye kubagira neza bahize ababonye ko ishuri rifise akamaro n'abandi bakunda igihugu bodufasha cyane bakanafasha ishuri kugira ngo rigume ritanga ubumenyi bw'akanovera. Iri shuri musanzwe numvise ko ryatanguye kubaho ryatanguye kubakwa mu 1999 ritangwa kuramurira igihugu kuva mu 1951. Muri iyo myaka rero kuva mu 1951 ryarongowe n'ababirigi barabazungu mugabo bafurera de la Charité no baritwaye gushika mu 1973. Inyuma yaho cyitwagwa n'abarundi baritwara kuva mu 1974 gushika uno munsi mubona. Icyo twagejeje kubona nuko kuva mu 1973 rimaze gutwagwa n'abayobozi barenga bashika 200 natwe turimwo. Murumva rero ko iryo shuri nkuko mubibajije rimaze gusohora abanyeshuri benshi. Kimwe gusa no babwira nuko muri iyo myaka ya mbere y'intango mu myaka y'amashuri mu bisata bitandukanye wasanga higa abanyeshuri mugaba bakeya kuko dufise ubunye kuko igisata ubunye cyo gusaka abanyeshuri barenga 100 cyangwa 180 hari bakusanga ari 60 mugaba muri iyo myaka wasanga ari nka 30 40 wasanga biga muri mashuri. Ubu rero kuba bijejwe dukorana umuntu wese utegura urubanza turazi neza ko ku munsi wa gatatu tuzobashikiriza igitigiri nyezina cy'abanyeshuri bashoboye kuramugwa ngakuri ishuri rya ETS Kamenge mu bisata kandi bitandukanye kuko nk'ubu kuri ishuri rya ETS Kamenge hariho bisata bimwe ubunye bitakihari. Kera mu myaka iheze baratanga diplome ya A3 muga diplome ya A3 ubu ntayihari ubu batanga diplome ya AD. Muco mwumva rero ko haciye abanyeshuri benshi kandi ibisata kera byahora ngaha byari byinshi barabigabanije mugabo tuko tabishira ku rutonde uje twizeye ko ku munsi wa gatatu umunsi w'ubazanye zina tuzobabwira iri shuri abo rimaze kuramura igitigenero kingana. Ego mu Kirundi bati karahara mu ruganda ntibacura mwebwe nk'abaramutswa rino shuri mbega nk'ibintu nyamukuru muvuga muti akanagahaze turabona ko gatorewe inyishu ivyigwa vyogenda neza kuruta byoba nk'ibi. Murakoze kutaje kibazo nibyo iyo umuntu ari kuri tele iyo umuntu ari ku gikorwa arabona ibigenda neza n'ibitagenda neza. Muri usangi ngaho kuri ETS Kamenge tugegeje kuraba hamwe n'andi mashuri y'imyuga yasanzwe arangura imirimo ngaha mu gihugu cyacu Burundi cyane mu shingano rw'indero. Ishuri rya ETS Kamenge ntiriri inyuma mu mashuri ahagaze neza ko murafise ibikoresho bikwiye ashobora gukoresha kugira ngo yigishe abanyeshuri. Mugabo ingwa ntizobura nk'ibikoresho bijanye ni kujya gushira mu ngiro ivyigwa umuntu abayize mu ishuri ibyo no kwita travaux pratiques turakena materiel zayo zikwiye kubera mwumvise ko dusanga dufite abanyeshuri benshi mu mashuri. Iyo tugiye muri ibyo bikorwa rero byo gushira mu ngiro ivyigwa umunyeshuri abayize mu ishuri haraba intambamyi kuko muca musanga nk'imashini
nk'imashini nyabwonko ari nk'ibijyanye na informatique usanga dufite imashini zitangana n'igitigiri cy'abanyeshuri bagiyeyo tugatenda kubakoresha tubashyize mu migwi mugabwira bose bashikirwe saho gusa no mu bindi bisata bindi twavuze by'amatara naho nyine za electromekanika hose tugiye mu matrabo pratique gushira mu ngiro ibyo baba bize mu ishuri naho nyine haraba intamba bikoresho usanga ibikoresho dufise mu mashini dufise adakwiye cyane bicaye sako abanyeshuri tubashira mu migwi bice bisaba ko bice bitwara umwanya munini wo kubaha ubwo bumenyi bigace bisaka no kwitanga kugira ngo abigisha batanga ubwo bumenyi noneho bakoresha n'amasaha yandi na cyane cyane dufasha ry'amasaha bita ngo weekend ku gatandatu n'amasaha ya après-midi mu minsi mirimo haro nk'abigisha tubwira tuti naho muba mwakoze ajya amasaha nyene gushika saa 8 yo gukora mwitange nk'amasaha yandabiri nizo gushira mu ngiro bw'ubumenyi bw'abanyeshuri aho hose muri bakaca akigoro k'abarezi bagereza kwigora kugira ngo n'abatanga ubumenyi buhagije kandi na programme y'ivyigwa bayateguwe urutonde rw'ivyigwa byerekanje kurangira mu mwaka tushe kurumara baca bajamo ingufu za kigoro k'umume wese igituremesha rero nka kuri test kamenye twese tubyumva kumwe uhereye ku muyobozi ukaja kubigisha ukaja mu rusange akazi twese umugambi wo gushira mu ngiro ubumenyi buhagije tumva kumwe kandi twese turipfuza yuko umwana arangije kuri test kamenge yogenda umunyeshuri afise ubwenge bukwiye kugira ngo hagiye ntamara amazi ishuri bwa mbere kandi ntamara amazi igihugu ahubwo agihagararire agiserukire nk'umwene igihugu kandi akunda igihugu.